tugereranije mu bikorane vyaciye imbere vyarenganye n'igikorane gejeje kubu no munsi harimo akabirya bwa mbere mu gikorane cyahera itere cyabereyemwo nicari gitavye n'imashini ngabo abarongozi b'ishengero hari ukuntu Imana yabakoresheje bararondera uburyo budasanzwe kandi bwishi cyane barabanza barataba ikibanza kandi gitwara uburyo bwishi cyane barubaka n'amatribine ikindi mu gikorane cyaheruka yari podium ikoreshejwe n'imbaho mugabo buharabayeho evolution baragerageza barakoresha podium iri modernize naho kumbure habayeho ingorane umuyaga urabisambura mugabo podium yo yarikoze neza cyane akandi kabijya nuko mu gikorane cyaheruka amaradio nkaya yari menshi kaho no munsi hariho nkamwe bwe hariho na Impano TV izo zose zari radio kandi kindi naco igikorane cyaheruka igikorane cyari en direct mugabo iki gikorane ubunye cyari en direct no kuvuga umuntu wese yari ari ku mugabane w'isi haba muri Amerika muri Aziya muri Europe n'ahandi yabikurikiranira ikibiriraho no kuvuga cyari yari innovation abarongozi bacu b'ishengero bari bagize kugira ngo ubutumwa bubandanye gukwira hose niwiryamiye ndetse muhiriwe canke ariko yikorera imirimo yiwe atashoboye gushika ngaha abikurikiranire ahari nako kabye kari gahe akabijya nabonye muri iki gikorane icambere habaye abantu benshi bakizwe ikindi naco turavye ku majambo batwigishije uwa mbere yaratwigishije gusenga tubikunde tubikomeze rero ico nobwira abandi bantu ni ugukunda gusenga kuko gusenga niko kurimwo ibibindi byose iyo umuntu akunze gusenga basi akunda igikorwa cy'Imana kubera byavuye mu gusenga iyo umuntu yakunze iki kintu cyo gusenga no kuvuga nibikorwa byo muhira arabikunda kuko ijambo ryo gusenga ririmo bya bindi batubwira guhanura riraduhanura kureka bibi riraduhanura ibijanye n'iterambere riraduhanura yani ibintu byinshi cyane rero ikintu cyankomeje nugusenga ubudasiba je nako nukuri nakuye muri iki gikorane naka kabirya numvise nungutse gusengera buri kintu cyari cyo cyose ijambo ry'urufatiro ryavuga ngo ibyatsi biruma amashugwe agakabirana niko n'impwemu z'abantu zibavamwo no kuvuga ngo ijambo ryamfashije cyane niri jambo ngo ibyatsi biruma turabizi iyo icyatsi bagitemye kiruma n'umuntu nawe iyo abuze ijambo ry'Imana arafa je rero nafashijwe bwa mbere ijambo ry'Imana ryankuye mu kibanza narimwo rishikana handi icya kabiri nabonanye n'inshuti n'abagenzi bakure n'abarenze mubona turi kumwe hari handi ahantu twashitse turunguka mu buryo bw'impwemu ko please umuntu akora iko cy'Imana niko agenda aratera aje imbere mu Mana akiyagura cyane cyeke nungutse cyinshi here ku ngwara numvise nikende kandi ikintu cyinshi nungushe naryowe kubona abantu benshi babohotse abandi bashashe barakizwa nibyo byatuma nunguka gose umutima wanje ijambo ry'Imana n'ubugingo Yesu ndiwe yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo nta ushobora kuja kwa data namujanye hari abantu benshi rero birengagiza kumva ijambo ry'Imana canke ashobora kuba mwishengero ry'Imana ugasanga abirimwo atabirimwo akamo rero notera abantu nuko bwa mbere bokunda gusenga ico ni cyambere icya kabiri bakuzura mpwemu yera icya gatatu bakaba mwishengero ry'Imana babirimwo baba abantu bakunda gutaragurika ngo babe banyamujiganino bagatumbera neza inzara y'umusaraba kuko iki kintu cyo gusenga nasanze kirimwe ibintu byose tubona kuri inosi kandi iyo umuntu yasenza acabona n'agatego k'ikintu kanaka aba yaragiye gukora ni ukuvuga gusenga duhereye ku bami ba kera duhereye ku kubaho k'umuntu umuntu yategetswe gusenga kandi namba hari ibintu kugira umuntu ashike ku ntumbero umuntu ashike ku iterambere ry'ukuri arasenga akiha Imana akareka ibyaha nk'uko batubariye kuko umuntu aretse icyaha nk'uko baduhanuye umutima wicu utera uja imbere ni ukuvuga umuntu areka icyaha mu gihe akunda gusenga uragera ahantu ugafata ururimi
uragera ahantu ukavuga ati ikintu umutima ukagusita. Abakirisu bosenga n'umuntu atasenga w'iki gihe yohaguruka. Umuhisi nyakwigendera nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Perezida Nkurunziza niyo yakunda kuvuga ati dusenga dukora kongera dukora dusenga. Kugira ngo dushikire imbono kazoza n'amasengesho abamwo, kuko iyo hari ijambo ry'Imana ririgisha abantu kwitondera ibyagizo vy'Imana, bakitondera abantu ntibibe, abantu ntibasambane, abantu bakarika ingeso zose mbi, bigaca bituma n'indongozi Imana iba yarashize imbere z'igihugu bagirirwa ubuntu, ugasanga baroroherwa bivanye nuko abantu bariko bararongora baba barigishijwe ijambo ry'Imana, bigaca bituma ibibi mw'ishengero canke mu gihugu bigabanuka, hanyuma igihugu naco kigaca gitera kija imbere, kuko mu busho dusangayo abantu bake uko baba bumva ijambo ry'Imana. Kugira ngo gusenga dukingururira ijuru nivyo tutabona mu mbona kazoza, tuzobishikira ari uko dusenga tukareka ivyaha. Rero ikindi notera kamo ku barongozi bacu b'ishengero nuko bogwiza ibi bikorane, kuko uko ibikorane bigwira imitima y'abantu irakizwa ikihana, n'indongozi ziri ku gihugu zikoroherwa, n'igihugu kikabandanya gitera kija imbere mu nyubako, mu mabarabara, urudandazo, kubera abantu baba bubasha Imana, Imana nayo ikaca ibahezagira n'ivyo bakora n'iterambere ry'igihugu igaca rishishikara rija imbere nkuko vyari mu Bisirayeli. Yesu n'abahezagira. Amen. Tubiage media ushikiriza ukuri habu icuba